Yuhuye n'umuntu yize ko nka Philbert afise licence. Ndamuzi vraiment yize kuri Université Lumière. Mais akora ibintu entre parenthèses kera bavuga ko bikora abantu batize. Je nize finance, comptabilité. Mugabo utunzwe nunzo la communication. Kera tukiri bato kw'ishure bize bikuraniye gatoya. Urabona wacuja oya baca bakubwira ati wewe birako byase by'ishure. Kanda kondere permis. Uzobimbwa nta tuzovamwo. Yego. Uzoja mu barabara umushoferi. Ushobora kubatunganya amafaranga twinjiza. Mugabo kubera agenda umu influencer uri umushoferi. Umukobwa bakamuhereza wewe je bakamunyima. Nawe meyibuta ari umuvyi wacu. Ubone ko twebwe twotahurwa guti. Ku buryo societe tubona ko turi dukora ubuzi nk'ubw'abandi bose bakora. Bamwita DJ Philbert. DJ. Kanirira umunyenga. Rega Philippe. Wemeruka warizi. Umu-économiste de formation. Licencié. Mais on a piga musique. Sasa tatizo iko wapi? Jewe hari umuntu mwiganye. Yambwiye ko mu ndoto wari ufise zo kuba mustaneri. Aya. Ngira twabivuganye tuko turanywa agacupa. Hari undi mudada. Ari mudada aho we indoto ziwe ngo kwari kuzoba ngo umushefu ngo muri prison. Wewe yamayi yaranja ku buryo akoredega ngo aje gufungwa. Yego kwe. Yo buke. Yo tizo. Nega Philbert. Yo. Wewe msomi unafanya muziki. Si sawa, ni fresh. Ouais. Genre formation yawe. Yishure imyaka wamaze yiga kabiri. Ivyo nivyo nakubwiye rero. Let's go. Imyaka wamaze wiga ama mu nyuma ugacuza gukora ibintu by'abantu batize. Ndanditse ko ari by'abantu batize. Mama yangu umuvese yovuza umuziki ndabeshega nje. Nirato kuvuza umuziki. Bigi ukora ari ishure ririmo. Ishure rirajamwe nyene. Nico gituma rega bitandukanye n'ivy'abandi. Igiye kubiraba neza. Kariyo namanda gusanga mu bintu byo gusa. Ni namanda gusanga mu bintu byo. Numva none. Ni ishure riba ryakoze cyangwa n'impano yawe? Ishure rirajamwo n'impano byose abari ni collabo. Omo. Et puis il mourra. Il mourra mfatira uko gato. Il mourra. Ariko rero cyamugabo n'ubuhinga amara. Kareko azifata telefone. Walayo batari ubuhinga buhanitse. Kwa ndiko ndafata video. Twashitse. We almost there. Aho tugiye ni hajya. Tugiye gukira. Tugiye gukora content yanje. Okay. Nuko ubona ndi convoyeur. Napakiye abantu buzuye. Twaciye dukoresha article 15. Débrouillez-vous comme d'habitude. DJ Philbert. Il va vraiment qu'on va kera cyane. Terminus, tout le monde descend. Donne-moi d'abord ma pied. Philbert. Parce que toi tu descends à la fin. Kelina, vite. Yes. Tugiye gukora content. Beke, where is it? Jewe. Ndetse ibintu byinshi. Uze kwishuri. Kwishuri? Yego. Kwishuri baranyigisha. Mugava nje nari nzi yuko ari gusoma no kwandika. Hama birangira bazanyemo ibindi bintu n'ubu sinzi ibyo niga kweri. Birancanga rimwe nk'ubu nabyiragiye. Zero nane jam. Iyo uhuye n'umuntu iyo uhuye n'umuntu yize ko nka Philbert afise licence. Ndamuzi vraiment yize kuri Université Lumière. Mais akora ibintu entre parenthèses kera bavuga ko bikora abantu batize. Uvyakira gute? Nivyo bimubeshejeho. Licence iyo yarabitse arapakira. Erega twese ivyo dukora mu science ivyo twize kandi mu bisanzwe umuntu akora ikintu yiyumvamo kandi afisemo patience afisemo n'ingabire. Ico kintu cyo abarundi benshi bibagira. Bisanzwe mu gihe ufite ingabire mu kintu iyo gishizemo ingufu nyinshi kirakuzanira so wowe kirakubesha. Wowe wiziki
je nize finance comptabilité mugabo utunzwe nunze la communication nayo nizo bashaka kuyiga wibaze ubona hari kizofasha genre uci uyiga ku byo usanzwe ukora bien sûr ncanbanda yanungura ubwenge ku byo nsanzwe ndiko ndakora mugabo ivyo ukora ni ingabire vraiment sivyo wize neko ko utiyoheyanse muri ivyo nyene bye nawe cyangwa finance wabigiye mu kwifasha abavyeyi ego usanga abavyeyi baraba banki oya ahubwo abavyeyi nibo banyu nibo babinshizemo cane vya finance we nkine kumenya genre kwera urazi ko ari abantu usanga kenshi biga bivanye peut-être ari mu docteur nabonye yateye imbere hari umusoda mbona yateye imbere oya ni vya bindi akubwira ati wowe ni waheza kwiga akazi kazoba kari harya canke ama stage canke donc carrière professionnelle izo cibatrase or siko vyapfuye siko bimeze normal uri yareze n'ingabire yawe cyane gose meze bien ça yawugeje muri Tanzania apana bisanzwe wewe Kigoma unaye bamwita mugabo ariko nk'inzoga abona ka vacances gatoya kumwe na Gina yes yeah wewe shaka afite uburambe mbe Gina ndakubaza none ka Gina kamanitse ngaye nyuma ya telefone yawe na mahoro wanse ko ukikurako oya bisigura neza n'umufana aravyerekana Gina genre kugira ufata ingingo nyabaki yuko bino bintu bikubesha Bujumbura murazi ko Bujumbura gasigaye arakazi ibintu ukora akazi ukora gakubesha Bujumbura yego nakazi kwara ndaronka amahera iyo ngingo wayifashe ryari wayifashe gute byagendeye gute nayifashe kwara nari mbona ati twandose umuntu tudilinga ndafise ahantu noshikana ibintu vyiwe hama rero uyu Gina mubona aragira ama challenge uyu ni umu influencer zo kuri TikTok niyo platform yiwe aha turagabuye je ndi kuri Facebook je niyo mbuga yanjye nta yindi je ntunza n'ibindi mugabo ni Facebook na YouTube z'abandi kwaje ndi mu content creator je ndashobora kurema ibintu bipfuye n'ubungene bavuga ati tuyaga umwanya wose rero Gina urabona yuko ivyo bibo bimaze kugusohora mu gihugu Jean uvuga ati ndasohotse igihugu njanywe nabiganye n'abantu babona yuko ari uburofa oya uyumva gute ndyohewe sana ndyohewe cyane ni bon ni ibintu vyiza vraiment ni intambwe nziza intambwe ya mbere undi musi tuzova ngaha tugenda Dubai nyine tuve muri Afrika okay hama anyways janja gutora inzo lindira gato ari no kuje gutora nakabazo kamwe kanyuma kandi gatoya urabona hari abantu twasize i Burundi barashaka dukora bimwe sivyo ubona ni cyo kintu ubona cyo bateye intege à partir yiwawe kuko ko bigenda kose ça fait partie de l'histoire n'andi mateka bayiko no bwa mbere ibintu bibaye mugabo bya bimaze kuba kandi hari abandi mwari mumaze gutwara aba influencer mukabasohokana igihugu muri ya aba influencer ariko hari ibindi category y'abandi bipanye n'akazi bakora mvuze ja kwera ububizi dukora twebwe wewe ibintu banzurindire muwe muravuga umviriza mugabo wibuke yuko bino bitwe dukora bavyita tugenegene makemba uvyibuke bavye kwari kwinjoyinga mugabo urumva mwebwe muri bake nuvuga yuko mu bayabambere babitawe nk'akazi anyways dushaka oui nivyo tu comprends ouais je comprends ariko renda kubwira je suis pas le mieux placé pour kuvuga ouais na tu n'es pas le mieux placé mugabo ntaco genre vuga ati we nka wewe akazi kawe n'akazi karamaze kwakirwa ego uri mu professionnel ego kandi tugiye gukoresha video sho ndazigarukana okay no ego simbizi kandi cyo kintu uvuze urakoze ukivuga kuko hariho jewe nshaka kuvugira abantu bakora akazi yego ko kunyonga imiziga ariho bita abashoferi yego abashoferi kera tukiri bato ku ishure bigize bikuraniye gatoya urabona wacujamu oya baca bakubwira ati wewe birakobya by'ishure kanda kondere permis uzobimbwa nta tuzovamwo yego uzuja mu barabara umushoferi abashoferi basadu bari bafite peut-être image kera twe tukira abadogo barabona amakonvoyeur usanga ko atumura ibintu by'imyotsi bambaye impuzu zitamisuye zatabutse urabona ukatugira ubwoba kamwe baragize ubwoba bagira ubwoba hama ni métier novuga et très honorable
iragukwigisha urabona responsabilité kumenya gucunga icuma c'abandi ko ibi byuma dutwara birazivye nk'imodoka nshasha urabona iri moins de 200 millions nshasha cyo twita 0 km hari imiduga isanzwe ama voiture menshi tubonye aguye Bujumbura igwa makeya isi Bujumbura kuri Sorbonne usanga ari mu 30 millions no munsi yari nshasha yumvira rero umuntu bakategoriza ngo n'umuntu irresponsable atashoboye kumenya amashure byamunaniye umuvuwayo ukamuha ico cizere cyo gukoresha ayo miliyoni yo mitaye y'abantu donc yari entre parenthèses ndashaka gusigura yuko c'est une métier honorable isaba responsabilité isaba kwiga kuko ifo kumenya imodoka mbe igwaye mbe amatara yatse gutya niruke kwande ninda nkorera mbe nijari itina bahindura gute amavuta witwara ariko turungutu donc responsabilité yanyu usanga no muhira ikiza umaze gufata neza iki kintu nta kindi kintu gufata neza yego aho gize erreur gince bandi kirapfa gipfuye kibazwa nawe utashe hama efete ikintu nayiko ndahagararako ningene nka mwebwe genre ubushoferi bwarafashwe nk'akazi ravuga ati baranaka yaronsa akazi n'umushoferi ndaza abashoferi benshi bateye imbere avyumva taza babura uratagase nta munsi numwe ntigenda gusanga uri umushoferi urisororera ukanasorora ubwo n'ubuzima abantu bake babaye mu Bujumbura bake cyane umuntu ashobora kwisorora agasorora ego ni bake kandi mu nzoga zinazimye ibintu biragize urumva bisigura yuko buri muntu wese ashoboye kwitahura akazi ke kagaha agaciro kagenda neza mugabo urumva tuko dufise ingorane twebwe akazi ibyo twe dukora ni ibintu natwe bidutwara uburyo bwinshi mugabo muri societe bitarafatwa nk'akazi jewe ndakubwete ko byangoye kugira hari n'umuntu ushagenda gusaba umukobwa akamukuyima avuga ati ntari sûr y'akazi ukora urazi yuko hari abijyango akora ati umuntu agomba kugutwara akora iki urabivuga bro ndabyumva mugabo asanga nka jewe ndashobora kumpereza umukobwa asanga ndafise income dushobora kuba tunganya amafaranga twinjiza mugabo kwera agenda umu influencer uri umushoferi umukobwa bakamuhereza wewe je bakamunyima ufite ni kuri ico ariko inangene kumenya nije bivaye n'ivyo maze kubona wewe uratahugwa kubiye kutahugwa akazi kawe fresh ni easy bya societe birazwe none ubona yuko societe twebwe ko experience nto yufise naho maybe utari umuvyi wacu ubone ko twebwe twotahugwa guti ku buryo societe tubona ko turi dukora ubuzi nk'ubw'abandi bose bakora en fait intamba minyamukuru dufise warashima ifatiye kuri societe nyene kurambwira turafise ingene twamaze kwidealiza amakategori y'ibyo umuntu ategereza gukora kugira abo umuntu yego musanzwe nuko ni kwedika societe yacu bakabona kure umushoferi atwara train karako umushoferi akaba umupilote donc byose bijanye n'ibintu byo kugendera tubifatire muri rugo by'ivunga byo kugendera hari aho bifatwa nk'ibintu byiza binini bikomeye ko ama brevet y'abapilote urabona dufise bangaye mu Burundi antwa ngiye ndibaza bariho ko bafise abasirikare banyonga indege dufise ubwato on pas de train nashaze gushira muri rusangi abantu bagendesha ivyuma bagendesha urumva niba nushuhagarara wumvise kunyonga ikintu nushuhagarara gusurika imungungu bayita guti ingorofani ntuhagarare hari raba iyo umuntu ashobora gushika n'ibyo bintu ingaruse rero kuri cyo cywanyu cy'uwo influencer urabona iyo umuntu kuri giwa yamamaza arakenera une équipe ya communication yego une équipe ya communication irimo bandi irimo mwebwe narayibonye nko mu Rwanda hari ibihugu byinshi bakoresha ama influencer no muri Tanzania nganye ni tufise une autre communauté abantu bita ngo abantu banyu follow abantu bacu niko twe voilà
twenda gusumba abantu sasa wala mufise message yanyu ishobora gushika kure mwe mu bantu bakwiye namwe gufatwa mu mugongo murimwo nuko mwe ivyo mwe ushobora kuvuga ikintu kizima ukagishira mbuga zawe ukajusanga Burundi bwose cyakibonye bako wewe nyene ndafise example kuri wewe nyene wowe urafise ikintu watanguye uravuga ngo ivyunguka uno munsi muhira mu quartier ku kazi ku telefone murahamagaye ni ivyunguka mu muziki nabasigaye barabiririmba cyane urumva nukuvuga ko urumva ico kintu cyonyene wowe watanga ikivuga naho natanga kubyumvira jewe nico gituma nibaza ko iyo brand ari iwawe ni brand ni gwanje nayitanditswe donc tu vois faut kujya muri ade goro de la brevet niko nda brevet urumva nk'icyo kintu bivanye n'akazi ukora kandi kirafasha abantu avara urazi ko ari ama service abantu bahora batanga mugabo gratuit ufite urumva akajambo karubahuye abantu ku buryo bashobore meme nanje karankora ko ari nk'abantu bahora bambwira ama service akambwira ati bana aho ndazi uri inzu telefone baguhaye ivyunguka najewe mpa naje shikirwe donc urabyumva ibyo byose rero yumvira rero nk'ubunye mwebwe muciye mwizegwa n'igihugu yego bakabaha igisata cy'uwanyu uravuga mwebwe genda mwigisha abajene kuri ibi nibi bakabaha information kugira ya muzeya dusigure nka vision ya y'Uburundi bwa 2040 urabona uwo kubifata byoroshe muri iyo nzira dosanga twaciye twese twabaye eduke twese none Facebook nyandi batayijako benshi barayijako n'utayigi nivya bintu usanga bukiranye n'ahantu no ku kazi nakurungikiye akantu ndabona umuntu akurungikiye akalinki ivyo bintu byanaka urumva ibyo byose bikoreshejwe mu nzira nziza ikintu cyakubamo ikintu kizima gose ciza gose hama rero no kubigisha bien sûr muhave mushirako bya bindi cyabija muri entre parenthèses atteinte aux mœurs yego bien sûr mugisha ibintu bizima en tout cas globalement byigishijwe neza bizokwama bizodushikana ahandi hantu kure kandi heza. Asante sana. Toka chari Ozi na Philbyte Kelina hama mugire subscribe ndisimiza sema vumba ndabakunda.